Bona musi nababwiye ko tuza kuganira ku kintu kijanye na infidélité mu rugo, gutakaza ubwizigirwa mu rugo. Mushinga ntawe umeze neza? Meze neza. Hano uri kwikora uduki ngaha mu kinama? Jewe ndi umusudere nsudirira ngaha kujya mbere muri Muramvya. Biriko bigenda neza uraronka abakiriya? Si cyane kubera turafise ingorane yo mu cyane. Ngaha n'amatara mugira? Dukunda kuyaronka rimwe rimwe. Regidezo umwandanye wikubita agashimwe urumva yuko abantu baricaye kubera ko nta muyaga nkuba kandi umuyaga nkuba utahari byose ni bica bipfa. Uno musi rero turi kuganira ku bijanye n'imiryango. Umushinga ntahe urubatse? Ego mbega wewe ko wubatse niki kintu ubona mu rugo umupfasoni wawe byoshobora gushika umupfasoni wawe agakora nk'ikintu ku buryo ashobora gutakaza ubwizigirwa kuri wewe? Birashika akakora ibintu kandi bitajanye n'ibyo bitanezera. Nkubo arashoboye unyene uvuga ati je numva nakimwizigiye no shobora no kugenda hanze. Birashika cyambere na mbere bijya byo kurenga ikigo biri mu bya mbere isamburi, hakabona n'ibindi byo konona itunga ryo mu muryango. Abafasoni benshi kandi ako kantu barakunda kukagira. Yego kamuhereza nk'amahera yarasha agaca yigira mu nzoga. Agaca agenda mu nzoga? Ari umufasoni? Yego cyangwa akagenda kwigurira ikintu yishaki. Wati kubwanje jewe ikintu numva cotuma ndamutakariza ubwizigirwa cyatumye ndamushira mu rugo yoba ari kunshi inyuma canke iyo gusesagura itunga ry'umuryango. Byose ibyo byotuma ibindi byose abikoze ubu kwihangana. Yego uno musi hariho abantu benshi yaba ku ruhande rw'abapfasoni canke ku ruhande rw'abagabo usanga badaha agaciro kukijanye n'itunga ry'umuryango. Mbega wewe nk'umushinga nta ubona iyo abantu bubakanye badashobora kwicara ngo barabe ingene itunga ryabo ryogenda neza hari ico bishobora konona mu rugo? Masha nibyo nico cyambere rero gituma n'abantu baca bamwe batana urugo bagatana n'umugore mu nzu cyangwa abagore bakigira iwabo bakisubirira iwabo. Rero nk'abagabo usanga baronse nk'amahera ku mwisho agaca yigira mu nzoga cyangwa akagenda mu bandi bagore. Niki wohanura uno musi abanyagihugu bariko baradukurikirana ku ruhande rw'iwawe? Ivyo wavuze kandi ndabishigikiye n'ivyo urugo rugirwa n'urukundo ndetse n'ivyo kurya n'amafaranga no gushira abana ku ishuri byose ni bwa butunzi bw'umuryango. Uno musi hariho benshi badaha agaciro ivyo bintu biba bigize urugo ugasanga bitumye biba intandaro yo kurenga vya bigo nkuko wabivuze wewe ugasanga nk'umupfasoni naha agaciro kugiye ufata neza itunga ry'umuryango canke ibindi. Niki wohanura abantu bari mu ngo uno musi kugira ngo ivyo bintu vyotuma umuntu atakaza ubwizigirwa bw'umuntu yahisemwo kugira ngo ingo zibandanye zigenda neza? Cyambere na mbere hoho urugo rugirwa n'abantu babiri. Umwe ntashoboye nk'umugabo aba yaragiye kazana uwo mugore kubera amufashe mu byo mu rugo. Igihe rero agomba kwigira ati ndi nkangare nije mfata kanyuma atamanije kuhanuza umugore wiwe n'amakosa. Bakwere bakayicara hamwe bakajenama bakumvikana ati tukeneye kugira ibi ari kubaka canke kugura ikintu ati tugura iki kintu ari kugura umuduga ari kugura imoto ati tuguri pana guca umwe yifatira ingingo yiwe ngo ngiye kugura umuduga atabicishije ko bubakanye. Aho rero jeje nabahanura umugore n'umugabo baba bakwiye kumvikana bakajenama no kuba urushinge bakavuga ati tukeneye kugura urushinge bagashira hamwe n'amahera ya minervare y'abana ati bitegerezwa kugenda guca kugurira impuzu abana kubarisha. Je nico mbona kuri ico kintu umushinga ntahe mu mico y'abarundi turakunze kubona kandi koko niko bavuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo. Turakunze kubona mu mico y'abarundi niyo mufasoni abakora ubumengo umugabo ni wakwiye gutanga amahera ya rasiyo ni wakwiye gukurira minervare abana ni wakwiye ibintu byose by'uburyo ni wakwiye kubitanga. Mbega nkamwe bw'abagabo
bijya bintu nibihora bibatera imvune muhora muvyakira gute nk'uyu ufise umugore ataca gufasha? Yego biraterana imvune kandi gize n'icyo nyibutsa igihe kimwe padiri yarigeze kubisiguza mu misa ati arabaza ngo ninda tanga ratio muhira ahera mu bana ati bamwe ngo ni papa abandi ngo ni mama byarateye amadidane bavuze ati ngo igihe Adamu yahenda intunze ngo kuva icyo gihe ngo byacibisigura yuko Adamu ngo abazoja rasiyo y'umugore umugabo ari we tegerezwa kuzana rasiyo Ni patiri yabivuze mw'isoko mu misa icyo gihe ndavyibuka kabiri. Ivyo bintu patiri yavuze wowe uravyemeye? Oya sinavyemeye ngo urumva babifashe nkama yuko umugore yahenze umugabo kuri rasiyo kubera umugore yagiye kuzana rasiyo ayihereza umugabo, ariko jewe mbona yuko bose bakwiye gufashanya. Abo bagore uno munsi babona yuko umugabo ari we vyose, kandi urabona peut-être aho hambere vyari bifise ico bisigura kuko umufasoni yabasigara muhira ataca akora ari kurima ari kugira iki umugabo akaja gupagasa akazana y'amafaranga akaba ari we ashobora kwisharira ivyo bintu vyose kuko vyari, ariko no musaho tugeze ubukene bwaraje. Abo bafasoni nirihe jambo bobahanura kugira ngo nabo bakure amaboko mu mpuzu babafashe kuko urugo no rwa babiri? No bahanura yuko boza barafasha n'abagabo babo bakaza barabafasha muri rasiyo, ariko rero umugore nawe amaze kuba ari watanga rasiyo mu rugo umugabo nta jambo bafise aboneka yuko ari akayabo. Uwi wawe yagufasha ntiwovyemera? Nk'ubu dufate wana ko waje gukora nga ugacuta ku mugore w'ubusanga yasumye akanyama yaguze ubugari neza ntuzaye muhere yo yavuye, we ntiwovyemera? Ntovyemera nyene, ariko naho ntovyemera ntiyogira kira misi yose nk'indwi yose canke ukwezi ari wasuma nta jambo ubufise uri umuntu w'umushinga ntawe. Okay, wobura akazi zo munsi akaba ari wagasigaranye wenyine. Urumva biba vyashitse arabikora, ariko nahabikora kagumamwo aguma gutuka ati wanzanye ngo ndagusumire. Arumva ko kanera umugabo. Ari jambo wambwiye kare, wambwiye yuko mu rugo abantu baba bakwiye kumvikana bakaganira ati bimeze gute. None kuki utumva yuko mwokwicara n'umupfasoni wawe mukaganira ati rero kugira ngo bino bintu bizogende neza jewe ngume nisopa je nyene vyogorana mu muryango, reka dushire hamwe buri kintu cyose tuzohora dufashanya, kubera iki utumva yuko muganira wumva yuko abikoze yoba gusuzuma? Mu bisanzwe kumvikana mukajenama birabaho. Nk'abo bakozi ba leta bobo niyo bapukiye umushahara barawushira hamwe bakafata ya rasiyo aya yo kuriha inzu aya y'abana ku ishuri aya niko babigenza. Nk'aba rero nabo badakora, bamwe bacuruza nga mu isoko abandi bakaba bakora ibintu by'imyuga. Iyo umugabo yayaronse arazana, umugore yayaronse akazana. Ati rero abapfasoni bagerageze gushira hamwe mbwa babanje kuganira kugira ni musuzugurane. Yego. Urakoze cyane mushinga nawe. Namwe murakoze. Chef umeze neza? Egome. Urubatse? Ufise umugore n'abana bangahe? Mfise umugore n'abahungu babiri. Ego uno musi tuko turaganira ku kintu kijanye n'ingo n'imiryango. Mu rugo turabizi yuko abantu mu Kirundi bakunda kuvuga ngo ntazibana zidakomana amahembe. Ni iki kintu wowe wumva umufasoni wawe yokora ku buryo umutakariza icizere gushika yaho wofata nk'ingingo yo kumuca inyuma? Ingingo yo kumuca inyuma? Oya, ikintu yokora nyene ukamutakariza kwizera n'ubu kimufata nk'umufasoni wawe. Nuko ansavye ikintu ndakimuha uko nyene akinzavye, urabona ndakimwimye acasha pfura mu rugo ugaca usanga ntirugenze neza. Bisaba yuko ansavye ikintu ndakimuha nanje ndamubwiye ikintu akakima kikagenda neza, hama niho urugo rugenda neza akuburyo twamuca inyuma. Nakubajije niki kintu yokora? Wowe nyene ukumva uramutakarije nk'ubu uramukunda madamu wawe bigashika nyene yakoze ikintu wowe wovuga ati ikintu sishobora kucihanganira vraiment rwa rukundo nari ndamufitiye ruragabanutse canke ruraheze? Aho uvuze neza. Ni nkuko ushobora kumubwira ati
jenda gushaka bunyene ndakeneye yuko turyama akasha avyanga uco ashaba guteye ishapfu kavuga ati jewe nanje ubu ko avyanze reka nje guhiga hande bizandi vyo kumuca inyuma ni kuvubikora ubusanzwe wowe umusabye yuko murangura amabanga y'abubatsi ntakwemerera niho wumva uwo mutakariza icizere nta kindi kabisa yose asagura amatungo y'umuryango yoba atifata neza nk'umufasoni mu rugo ibyo byose ubyihanganira hariho ibintu utokwihanganira bivanye ibyo bintu ni ibihe nyene nivyo shaka nivyo nyene nakubwiye ego uno musi hariho abapfasoni benshi bariko baradukurikirana canke abagabo mbese turabizi yuko mu rugo ikintu ca mbere kigize urugo ari navyo benshi bibatuma bubaka ni kijanye n'amabanga y'ububatsi kugira ngo abantu nanje nakubwiye none nivyo nyene wambwiye uno musi none abantu bariko baradukurikirana haba ku ruhande rw'abagabo canke ku ruhande rw'abagore badashobora kurangura neza iryo banga canke ku mwanya umwe muri bo barikeneye wo bahanuriye ko twumvise ko byo gusambuza ico no bahanura nuko bofata bakagira umutima nyene w'ibyo bintu nkabahanura ati tereka neweka nimwe mu bikora nyene nkawe mwebwe nkawe urabona yuko nawe uri umusista canke uri umudamu sinzi nawe wona avuga ati nkawe umugore ahanura uwundi umugabo agahanura uwundi urumva bica bigorana je nkaje nohanura abagabo urumva okay nuko rero imeze bahanura ikino nabo bahanuri kubahanura bivana n'ukuntu wumvise iciyumviro ciwe ubu umugabo ariko aradukurikirana umudamu wiwe yatashe umunsi tutazi umunsi wari wa wese akabambwira ati je numva ndagushaka akamwankira uwo muhanura iki nk'uwo mugabo kuko wavuze ko vyotuma usambura nabivutse umuhanura iki rero uwo mugabo adaha ivyo umugore we aba yifuza kandi tuzi yuko aba yavuye iwabo aje kurondera ivyo bintu urumva uko bimeze ico bikoze kumuhanura no muhanura ati wewe vyihoze ubanze urindire umureke urabe ukuntu bizogenda urabe ejo usubiriye kubimusaba akabona aranze hamumenye ico ufata uwo mugore agume yihanganye kugira arindire umugabo gushika azomwemerera urakoze cyane